Yohana igice cya 4 umurongo wa 45 turashikana kuri 54 haravuga ati ashitse i Galilaya abanyagalilaya baramwakira kuko babonye ivyo yakoreye i Yerusalemu vyose muri ya minsi mikuru, kuko nabo bari bagiyeyo mu minsi mikuru. Maze asubira kuja i Kana i Galilaya, hamwe yahindurira amazi agacika umuvinyu. Hari umutware atwarira umwami, umwana wiwe w'umuhungu yaragwariye i Kaperinaumu. Ubu yumvise ko Yesu avuye i Yudaya ashitse i Galilaya, aza kuri we aramwinginga ngo amanuke gukiza umwana wiwe kuko yari ku mpfiro. Yesu aramubwira ati, iyo mutabonye ibimenyetso n'ibitangaza naho mwizerana mba. Uwo mutware ati, mwami ngwino se umanuke umwana wanje atarapfa. 50. Yesu aramubwira ati, niwigira umwana wawe ni muzima. Uwo muntu yizera ijambo Yesu amubwiye aragenda. Ariko aramanuka, abantu biwe baramusanganira bati, umwana wawe ni muzima. Abasiguza cyane igihe yatanguriye koroherwa, baramubwira ati, ejo ku isaha ndwi niho inyonko yamuvuye ko. Maze se acamenya ko hari muri saha nyene Yesu yamubwiriye ko ati, umwana wawe ni muzima. Arizera ubwiwe n'abo mu nzu mu rugo rwiwe bose. Ico nico kimenyetso ca kabiri Yesu yakoze avuye i Yudaya ashitse i Galilaya. Haleluya. Rero nitije ano majambo, turagana ijambo rivuga ngo reka Yesu agaragare. Haleluya. Laisse Jésus se manifester. Reka Yesu agaragare. Haleluya. Rero hano tubona Yesu ari mu ntango y'umuhamagaro wiwe, ariko kandi tubona iruhande yiwe abantu babaye benshi cyane. Abantu bakubise n'isinzi bariko barabarikiririza, bariko baramurondera, kuko ico bagomba guhurira aho Yesu ari. Ariko kandi bafise intumbero zitandukanye. Umwe wese mu kurondera Yesu hari icyo afise bivanye n'ivyo ariko arumva. Haleluya. Rero mwene data, uyu munsi turi hano nk'abakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Ariko ikibazo ni kwama twiyumvira amakuru dufise k'uyu Yesu. Bishoboka yuko dukunda kumenyera cyane, nta vyaha turimwo kandi ni vyiza, ariko kandi ugasanga ahantu turi by'ukuri Yesu nariko aragaragara nk'uko yategezwa kugaragara. Haleluya. Rero bene data, turakeneye ko Yesu agaragara. Yesu ashimwe. Nitwakomeza kwiyizira mu ishengero gusa, ni vyiza, Imana iranezerwa, ariko ntidukwiye kwibera abana beza bariko barizira mu ishengero gusa, ariko urakeneye Kristo kagaragara. Ni hehe ukeneye ko Yesu agaragara? Bamwe bashaka kuba bariko bagendana ingwara kanaka, ukeneye ko Yesu agaragara. Abandi kumbure ko murushe, nimuzi ico bivako, murakijijwe, ariko umva ubihiwe muri wewe, ntuzi ico bivako, urakeneye ko Yesu agaragara. Abandi kumbure abana ntimuhuza, uvuga ibi bakavuga ati washaje. Imigenderanire yawe n'abana nikwiye kubirimwo washaje, namwe ati bana ni Yesu yogaragara mu muryango wawe. Kumbure aho ukorera bavuga rimwe nawe ukavuga kabiri, kwamara ukugongana gusa.
ukeneye Yesu agaragare. Haleluya. Sinzi aho Yesu ukeneye kagaragara, ariko turabona ko igihe abantu bariko barakurikira Kristo ari benshi, bamwe bose bariko bararonka bivanye nuko bamukeneye. Haleluya. Rero tuvuze ngo reka Yesu agaragare, turashaka kwitiza kino gisomwa. Kino gisomwa vy'ukuri turabona ko Yesu yigaragaje, kuko uyu mugabo yegereye Yesu Kristo ngo yarase umwana ari ku mpfiro, ariko tubona birangira umwana apfuye cyane umwana akize. Umwana akize, ni ukuvuga ngo Yesu yaragaragaye. Nawe mwene data, Yesu reka agaragare mu vyawe. Haleluya. Hari ibintu wabitse. Ubundi hari ijambo rigezweho kino gihe twebwe tudakwiye kwemera. Ijambo rivuga ngo iyakire. Iyakire si ijambo ry'abakizwa. Twebwe ntidukwiye kwiyakira. Burya kwiyakira bisigura ngo vyase n'ukuri. Ni nk'ivoka yaboze aho uvuga ati n'ukuri kutayiriye ejo, iyakire. Wari kurarwiriye, c'est trop tard. Wari kurarwiriye, iyakire. Abana b'Imana ntidukwiye kwiyakira. Yesu Kristo akwiye kugaragara. N'inyuma ya zera arakora, naho bari ku kanyuma arakora. Ubundi bene data, hari ikintu dukunda gutakariramo tudakwiye gutakariramo. Kenshi turavuga ati burya ninemeza ko nakize hama nkabandanya kugwara, hazoba hariho ikibazo. None we responsabilite yawe ni yahe? Niyo kuguma uvuga ati nukuri iyi ngwara nariyakiriye, cyane ukwiye kwizera. Haleluya. Wisunze icyo ijambo ry'Imana rivuga, ukatura gukira. Cyane ukwiye kwagumva reka mama ibi reka. Mbega no bivuga nkabandanya ngwara, no bivuga ngapfa. Mama, mbega no bivuga gapfa. Winjiye ahantu hatarahawe, warenza wagerereye mu byo utagezwe kugereramwo. Icyo ukeneye kwizera. Haleluya. Rero ikintu cya mbere tubona ko uyu mugabo aha ku murongo wa 47, aha ku murongo wa 47 turabona rino jambo rivuga ngo uwo yumvise ko Yesu avuye Yudaya ashitse i Galilaya aza kuri we, aramwinginga ngo amanuke gukiza umwana wiwe kuko yari ku mpfiro. Yesu ashimwe. Ubundi batubwiye yuko ngo uyu mugabo ngo yari umutware atwarira umwami. Mu yandi majambo, uyu mugabo yari umuntu, ntiyari umukene, sivyo? Yarashoboye kuronka transfer direct yo mu Buhinde, cyane ahantu hari ubuvuzi buteye imbere bw'ico gihe, kuko ngo yari umutware atwarira umwami. Uyu mugabo ntiyari pauvre, ntiyari umukene, ariko kandi tubona aza nawe mu gihagararo ciwe yemera kuza kwikubita munsi ya Yesu, aramwita mwami. Yafashe riski ikomeye, kuko uyu yarazi umwami uwo ari we, kuko ngo yari hafi y'umwami. Mugabo aza kuri Kristo amwita umwami. Uyu muntu ndiko ndaraba hariho amakuru yari afise, kuko twumva ngo yumvise ko Yesu avuye Yudaya ashitse i Galilaya. Uyu mugabo arafite des infos. Hari amakuru afise. Namye niyumvira, mbega na yahe makuru uyu mugabo afise? Uyu mugabo amwe mu makuru afise nuko Yesu ashoboye. Nuko Yesu ashoboye, kuko ntabuze amafaranga yo kuja kuvuza uyu mwana mu buvuzi buhanitse, naho bwo babusaba yangana gute. Ivyo kuvuza umwana wiwe ntibizoca kuri Facebook,
nta korekiti izoba ngo uyu muntu nimumufashe bamurungitse mu Buhinde. Uyu mugabo bisabwa ko ahaguruka akagenda, arashoboye guhaguruka akagenda. Ariko tubonye aje kuri Kristo Yesu, aje ku mwami w'abami. Kubera ko aje ku mwami w'abami, uyu mugabo arazi ko Yesu ashoboye. Aleluya. Umbarize mugenzi wawe uti mbega ku bwawe Yesu arashoboye cyane ntashoboye? Ubibona gute? Ubibona gute? Uvyiyumvira kwiki? Abene data niho dukwiye guteba ubundi, kuko burya Yesu yakiriye abantu benshi kandi bavuye mu mihingo itandukanye, kandi turabona bivanye n'ingene baje by'ukuri bari determine kukuntu bamuzi. Yesu yabagiriye neza. Rero biratangaje ukuntu twebwe twamwakiriye nk'umwami n'umukiza, turi mu bwami bwiwe twiyakiriye. Yesu nakeneye ko wiyakira. Kwiyakira ni icyiyumviro cy'isi. Kwiyakira ni ibyiyumviro biriko biratembera bigafata n'abana b'Imana, aho ibintu byabo bavuga ati nivyo turiko tuja mu ijuru, mugabo ibintu reka tubibike kuko ibi bintu turiko turaraba ibi bintu ntibikunda. Oya, ntiwiyakire. Yesu arashoboye. Aleluya. Nimba Yesu yagiye arabikora, akabikorera ku bantu bamwumvise bakaza kuri we, uyu mugabo ubundi ntiyaje kuri Kristo kuko amuzi nka Mesiya. Oya, ntiyaje kuri Kristo kuko amuzi nk'umwami w'abami mu buryo tuvuga cyane mu buryo bw'impwemu. Uyu mugabo ntiyaje kuri Kristo nk'umwana w'Imana kuko azi ko ari umwana w'Imana. Uyu mugabo ntiyaje kuri Kristo kuko ari umwami w'isi yose. Uyu mugabo yaje kuri Kristo kuko amakuru afise n'ayuko uyu muntu ashoboye, kandi aje yarakiriye igitangaza. Mwene data, urasubiza akajisho inyuma wibuke kuri umwana w'ubwami. Mbega wewe w'ubwami, aleluya, ni wewe wo kwiyakira cyane nawe ukwiye kugira ikindi cyiyumviro. Hariya yandi makuru ukeneye, bakeneye amakuru avuga ngo arashoboye. Rero ikintu cya mbere iyo tuvuze ngo reka Yesu agaragare, ni ukwemera, ni kwizera ko Kristo ashoboye. Aleluya. Kwizera ko Yesu ashoboye, ari hejuru ya byose, ari hejuru y'ibihe, asumba byose. Bene data, hariho inkuru iri muri Mariko igice cya 5 ku murongo wa 25 gushika ku murongo wa 30. Avuga gute? Aravuga ngo kandi umugore agwaye ubutinyanka Mariko gice cya 5 kuva ku murongo wa 25. Ngo kandi umugore agwaye kuguma ava amaraso, yarabimaranye imyaka 12. Yababajwe cyane n'abavuzi benshi, bamumariye ibintu vyiwe byose, nihagira icyo bamumarira, mbere arushiriza kugwara. Yumvise ibya Yesu, araza aca hagati y'ishengero, amuturuka inyuma, akora ku muzu yiwe. Yari yibwiye ati niyo nokora ku muzu ziwe gusa nokira. Bene data, Bibiliya itubwiye ngo uyu mugore ntacyo yarasigaje. Bibiliya itubwira ati uyu mugore yari yifise hagati mw'iki kibazo, ariko kandi ng'ivyiwe vyaraheze vyose. Aleluya. bitangamo ingemo. Aho yumvise ko hari umuntu ashoboye,
yahitana imiliyoni 2. aho yumvise ko hari umuntu ashoboye yahitana 500,000. naho atagiye mugabo ngo ibintu vyiwe birahera, ariko tubona bitaheze yiyakiriye ngo yumvise ibya Yesu. Alléluia. Il a eu des informations. aronka amakuru ya Yesu. na yahe makuru ya Yesu yaronse amakuru avuga ati mu kibazo cyawe Yesu arashoboye. Alléluia. ngo aravuga ati ndagomba kwavansa, bizongora, ariko naho bizongora bizoshoboka. ubundi bene data, iki cyiyumviro kivuga ngo Yesu arashoboye ntibiba byoroshe kandi ntibizoba byoroshe. ni icyiyumviro dukwiye guhuza n'ibikomeye. sinzi iki kintu mucumva. ni ijambo, ni umutima dukwiye guhagurutsa muri twebwe, atari mu gihe gusa ibintu turi ko turabona ko atakibazo gihari. ni ijambo dukwiye guhuza n'ibibazo, ni ijambo dukwiye guhuza n'ibitoroshe, ni ijambo dukwiye guhuza n'ibigumye, ni ijambo dukwiye guhuza n'abavuga ati ntuvuge, ni ijambo dukwiye guhuza n'abavuga ati wewe nibakubike ntusubire kuja habona, rindira n'amezi 2. ni ijambo dukwiye guhuza n'ikirere cy'impwemu mbi, n'ikirere cy'umwiza. uyu mukenyezi aravuga ati naho ngo yari yibwiye ngo naho nokora ku muzu yiwe gusa nokira. n'igiki nawe wibwira mu mutima? wibwire ko Yesu ashoboye, wibwire ko atakimunanira, wibwire ko ashoboye byose, wibwire yuko si ryo herezo ryawe, ntuzorangiriza mw'ivyo. aho siho bizorangirira, bizorangira Imana ikugiriye neza, bizorangira Imana igutabaye, bizorangira Imana ihinduye ibihe, bizorangira Imana ikoze. Aleluya. Yesu arashoboye. reka Yesu agaragare kuko Yesu arashoboye. igihe kimwe Imana yigeze kundodesha mw'ibi bintu, ariko kandi ibyo nakoze aya makuru jewe ntayo nari mfise. igihe kimwe madame yibungenze uduhasa tuja kwa muganga. tugiye kwa muganga hari nk'aya masaha, ndajayo gushika mu masaha 6 jenca ndataha ndamusigayo. ndamusizeyo ngiye kuruhuka gato, nko ku kagoroba barambwira ati nyaruka hano. ngiye nsanga n'ugusezera. abari ku muryango mbona bariko bararira. abona ari nahasize bavuga ati ntibigikenewe. ndinjira by'ukuri nsanga amakuru bariko baratanga niyo. umukenyezi yagiye, abana 2 bagiye, n'umuganga yamaze kuvuga ati uyu muvyeyi mureke umuntu wiwe wese aze burya umuganga avuze uko aba yabonye ko byarangiye. ariko rero sinzi ukuntu mpwemu yantwaye mw'ibi bintu, numva ijwi rimbwira ati hariho ibisigaye. Haleluya. hari ibisigaye. nshafata ukuboko umwe mu bo twari twirigwanye asengera ngaha, duca tuja inyuma y'amazu aha ku bitaro by'abasirikare, tujya inama yo guhamagara Imana. twahamagaye Imana ataco tubona, twahamagaye Imana kubibona ku muntu yahejeje. turabwira Imana ati Mana urahambaye, Mana uri mwiza, Mana urakomeye, uri hejuru ya byose. Haleluya. inkuru ni ndende, ariko ndashima Imana ko yazuye uwari yagiye. Haleluya.
sinigeze numva ko nokwiyakira, ariko numvise umenga nogenda uko nkwema ariko arantwara. Haleluya. Ndibuka ko igihe twafashe umwanya turiko turasenga, gushikaho abaganga bavuga ati erega wa mugabo yatanguje ishengero hano. Ariko sinanatanguje ishengero, ijuru ryariko rirakora. Haleluya. Rero bene data, Yesu arashoboye. Ikibazo nuko ibintu bimwe twarabitaye, twariyakiriye, twabishize mu bubati, twarabibitse. Iki ni igihe cy'uko tuvyuka tukavuga ngo Kristo arashoboye. Haleluya. Bibiliya iratwereka hariya mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 15, Matthieu 15 verset 21. Baratubwira uwundi mugore yegereye Yesu. Aha muri Matayo igice cya 15 ku murongo wa 21, ngo Yesu arahava aja muri Tiro ni Sidoni. Umunyakananikazi ava mu ntara yabo, aratakamba ati ngirira imbabazi mwami, mwana wa Dawidi, umukobwa wanje afashwe nabi na dayimoni. Nawe ntiyamwishura ijambo na rimwe. Abigishwa biwe baza aho ari, baramwinginga bati murungike kuko agenda aratuvugiriza induru inyuma. Arabishura ati sinatumwe ku bandi atari kuba ku ntama zazimiye z'inzu ya Isirayeli. Mu yandi majambo, uwo mugore ivyo Yesu afise nta mugabane abifisemwo. Uwo munyakananikazi amushikiriye, aramupfukamira ati ntabara se mwami. Yesu aramwishura ati si vyiza gufata umutsima w'abana ukawuterera utubwa. Nawe ati nyamugore, nkako mwami, kuko utubwa natwo twirira utuvunguka dukorokera munsi y'ameza y'abanyenetwo. Buno Yesu aramwishura ati ewe mukenyezi, ukwizera kwawe ni kwinshi, bikubere nk'uko ugomba. Umukobwa wiwe acarakira uwo mwanya. Haleluya. Iyi nkuru uyisanze muri Mariko igice 7. Hoho Yesu ngabwira umugore ngo kuvuza uko. Haleluya. Kuvuza uko. Rero mwene data, hari amajwi akubwira ngo ntibikunda. Hari amajwi akubwira ngo ivyo naho vyakabaye. Hari amajwi akubwira ngo wowe ubaye uwa mbere. Hari amajwi akubwira ngo iyakire. Haleluya. Ariko Kristo Yesu, haleluya, arakeneye ko wubahuka. Genda wubahuke. Bene data, Yesu dukeneye kumwubahuka. Uyu mugore turabona yubahuka Yesu, atari mu bushirasoni, atari mu kumukanga, kuko hari igihe abantu begera Yesu bamukankamira. Ariko tubona uyu mugore yegereye Yesu mu mpwemu yo kumuhimbaza, ngamwikubita imbere. Aramubwira ati mwami, nivyo ndumva yuko kuri we nta gitangaza nemerewe, ariko uko biri kose ngirira imbabazi, ngira ubuntu. Terega n'utubwa natwo nyene burya hari utuvunguka. Haleluya. Mu yandi majambo, urabishoboye. Urabishoboye kunkiriza umwana. Ugukiza Yesu yakugereranije n'umukate, kandi ngo n'uw'abana. None wumva uko gukiza ari ukw'abana bahe kino gihe? Ugukira n'ukw'abana b'Imana. Ugukira n'umugabane wawe.
inyishu muri Kristo Yesu n'umugabane wawe. Gutabagwa muri Kristo Yesu n'umugabane wawe. Umukate Yesu yari afise, uyu mugore nta pari yari afisemo. Mugabo uyu mugore ku kazi ko Yesu ashoboye ari inyishu y'ikibazo cyose, atananigwa, ariko amubwira ati par ta grâce, kubw'ubuntu bwawe. Uko gukira ufise, iyo nyishu wazaniye Abisirayeli, nanje kubw'ubuntu bwawe hariho utuvunguka. Yesu amubwira ati mama, ufise ukwizera, kuvuza uko igire dayimoni avuye mu mwana wawe. Bene data, Jésus veut que tu insistes. Ubahuka, injira muri presence y'Imana. Bene data, Satani ntakeneye ko twubahuka ibintu bimwe na bimwe. Satani akeneye ko ibintu bimwe na bimwe tuvyakira uko vyagenze. Ariko kandi Yesu akeneye ko natwe twubahuka tukinjira muri presence yiwe twitwaje ko ashoboye. Uyu munsi ubahuke. Aleluya. Ubahuke. Birashoboka. Ahatarahi iwacu tuveyo, twebwe tugendere mu murongo w'iwacu. Umurongo w'iwacu ni umurongo uvuga ngo burya biragoye kuvuga ko n'ivyanka uzoteterwa, sivyo? utemeye, utashize amanga, utubahutse urwo rugezo guko Yesu ashoboye, biragoye kutarukira ahantu uvuga ati mbega bidakoretse. Wewe hagarara ahantu hawe. Aleluya. Ibi vyarabaye Abisirayeli bageze ku kiyaga gitukura, sivyo? Bageze ku kiyaga gitukura batangura kurira. Mose atangura kuja muri confusion. Babantu baradufashe bari inyuma, turi hagati, imbere hari kiyaga gitukura. Nukuvuga ngo Mose atanguye kubwira Imana. Mose nitubona avuga, mugabo mu mutima wiwe turabona yuko nawe atanguye kwiyakira. Mugabo Imana tubona imukebura, imubwira ati iyo nduru numva ni yiki. Imana irikira kubaza iyo nduru ni yiki. Iyo nduru uko gwamo n'ugwiki. Bandanya. Tubandaniriza he? Bandanya. Ko haheze? Bandanya. Ya bandanya. Aleluya. Bandanya. Cyaza kuvuga ngo erega naho tubandaniriza, iyi Mana yonyene ishobora byose, iri hejuru ya byose, niyo yonyene izaho bigiye kubandaniriza. Reka kwinjira mu mugabane wayo uje kwitwararika aho bigiye kubandaniriza. Aho bigiye kubandaniriza sahi wawe, aho bigiye kubandaniriza naho Imana niza aho bigiye kubandaniriza. Turabona nabo nyene barabandanije. Hajya bazi ko bitabandanya niho babandanirije. Aho nyene wumva ko bitabandanya niho ubandaniriza. Aho nyene wumva ko vyakwamiye niho bikwamurukira. Aho nyene wumva ko vyahereye niho bitahereye. Haleluya. Niho bitahereye. Rero bene data, iki ni ikintu ca mbere nari numva nohagararako, kumenya ko Yesu ashoboye. Uno munsi nta ntahe tukironka. Turiga gusa, tukiga gusa, ariko turanyotewe intahe vy'ukuri z'abantu bohagarara imbere bakavuga ati Imana irashoboye. Haleluya. Imana irashoboye. Amina. Rero ico ni cambere tubona twokwishimikiza turiko turavuga ngo Yesu arashoboye. Ikindi tubona hariya twasomye ariya muri Yohana igice ca 4 ku murongo ukurikira, murongo wa 49.
ku murongo wa 48. Yesu aramubwira ati, iyo mutabonye ibimenyetso n'ibitangaza naho mwizera namba. Uwo mutware ati, mwami, ngwino se umanuke, gira vuba kwakwanya, ngwino umanuke se umwana wanje atarapfa. Yesu aramubwira ati, niwigire, umwana wawe ni muzima. Uwo muntu yizera ijambo Yesu amubwiye, agira gute? Aragenda. Ngo yizera ijambo Yesu amubariye, aragenda. Aleluya. Bene data, ijambo rya Kristo ntirigira karimbi. Aleluya. Abashakashatsi bavuga yuko uyu mugabo yari yaje avuye ku birometero 32. Ngira bazi guharura, muca mubona nkaho uwo mwana yarari hari nka hehe? Ibugarama. Ibugarama kumenga aho ni hafi. Ngira ni nko mu Bukeye. Ibugarama. Reka dufate mu Bugarama. Umwana agwaye ari ku mfiro yari buga. Yesu nawe yaraha muri Minevame ki? Oh. Achatuma ijambo. Attendez kilomètres. La parole touche l'enfant. Hallelujah. Rero ibi bintu birafatanye no kwemera ubushobozi buri mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana twararitaye. Ijambo tuzi ni ijambo rivugwa kwa Mungu. Ariko hari ijambo turiko turumva ni rindi jambo. Iri ni jambo, haleluya, rya Kristo rivuga ku vyo uri kurabamo. Ijambo nirigira karimbi. Yesu nagira karimbi. Yesu nagira urubibe. Yesu natangirwa. Nta kimuzibira, ntananigwa. Haleluya. Rero iyo tuvuze ngo reka Yesu agaragare, nukureka ijambo ryiwe, wowe zibukira, vamwo, ureka ijambo ryiwe rije ku gikorwa. Vamwo. Twe twabigumyemwo, twiyakirira muri vyo, ariko Yesu ashaka wewe ubivemwo, arungike mu ijambo ryiwe. Reka ijambo ryiwe rije ku gikorwa. Aleluya. Yesu ashimwe. Rero tubona uno mugabo, ndiko ndaraba uyu mugabo yarakoze ku mutima wa Yesu. Ubundi niyumvira ko jewe aha vyari kungora, kuko nari kumbwira ati, Yesu nukuri reka basi nterefone mbaze kino gihe, kuko kiriya gihe nta telefone zari zihari. Mugabo kino gihe nukuruka wari kugenda udahamagaye, wari gutuma uja ahantu ukinye hewe. Mugabo tubona atamubwira ati reka telefone mbaze. Bibiri tubwira ngo acaragenda. Wewe vamo, ureke Yesu yikorere. Aleluya. Vamo, ureke Yesu yikorere. Nitubona uyu mugabo abwira Yesu ngariko je nuko bijya birangoye kwemera ivyo bintu gitse. Basi mbabarira basi. Nukuri kuko uyu mugabo twumvise ko atarakenye. Gutanga ya déplacement ni cari kibazo. Ingene bashika kumuhana Ibugarama ni cari kibazo. Kumbure ko ari kumwinginga ati, mwami w'abami nukuri reka dushikeyo. Turafise ibi na biriya, urabona imiduga Imana araduhezagiye, imiduga turafise kandi dusi imiduga ikomeye, urabona pick up naha. Il n'a pas insisté ko bajana na Yesu, kandi ntubavuga ati nukuri reka ndindire nihasire ko ivyo bintu ukoreye ko bikora. Tubona uyu mugabo inyuma yuko Yesu avuze ati igire umwana wawe no muzima, uyu mugabo arigira.
aha turabumva ikintu gikomeye. Kubera iki? Kuko uyu mugabo yaje kuri Yesu azi ko ashoboye. Haleluya. Uyu Yesu azi ko ashoboye ntavuguruje. Haleluya. Ukwizera cyane ukuntu amuzi, ahubwo ukuntu we wamuzi avyerekanishije igikorwa. Haleluya. Avyerekanishije igikorwa. Aka kantu kavuga ngo rero aragenda karakomeye imbere y'uko Yesu yigaragaza. Biragoye ko tuvuga ngo ndizera, ndazi ko azobikora, nukuri Yesu arashoboye, mu muryango nta bwoba dufise, nukuri turabizi neza, nidukekeranya, umwana tuzomuronka, sinkekeranya, uyu mugabo wanje azohinduka, uyu mugore azohinduka, iki kintu tuzokironka, ibi bintu bizogenda. Iruhande y'uko kwizera mufise, mbega muri ko mukora iki? Hakenewe igikorwa gifatanye n'ivyo mwizera. Haleluya. Iyo uri kurasenga, usenga kubw'ikibazo kanaka, ukaba uri kurasenga kubera ikintu ukeneye, ayo masengesho y'ukwizera ko Yesu abishoboye akwiye guhindura n'ingene muri ko muragenda. Kuko hagati mu kibazo, iyo wiyakiriye hari ukuntu ugenda. Tukubona nimba wahora ugenda vy'ukuri, ugenda wijegeza, turaza kukubona nukuri nariyakiriye. Ariko utiyakiriye ntakigenda nk'uwiyakiriye, ariko agenda nk'uwuzi ko Yesu ashoboye ivyo avuga. Uri kugenda gute? Tubona uyu mugabo agendera ivyo yizera ko Yesu ashoboye. Yakobo yavuze ngo kwizera kutagira ibikorwa kubagupfuye. Harakenewe igikorwa gikorespondana n'ivyo wizera. Hari ingene wari kurifata, hari amajambo wavuga, hari ivyiyumviro wari ufise, hari ingene wari ubayeho nk'umuntu yiyakiriye. Nimba wahagurutse ukavuga ati Yesu arashoboye, ivyo Yesu avuga ndizera ko ari ukuri, Yesu ntananigwa, hindura comportement, inyifato yawe ifatane n'uko wizera ko ashoboye. Haleluya. Ni gute Yesu yogaragara akiri ijambo ryiwe kandi ugende nk'uko ijambo wizera ko ari ukuri? Hindura amajambo yawe. Haleluya. Garuka mu ishengero, vuga ivyo wumva yuko ari vyo. Yesu nakunda ukwizera kwa Toma. Ukwizera kwa Toma